l'amour profond de Jésus, libre, insondable et puissant. Coule comme un grand fleuve, se déversant sur moi avec bénédiction. Tout autour de moi se déverse et m'entoure. Le fleuve riche de ton amour. Il me conduit vers l'avant. Et me mène vers le haut jusqu'au repos dans le lieu céleste. Oh, l'amour profond de Jésus. Sois loué de lieu en lieu. Comme il aime. Il aime toujours. Sans jamais changer. Amen. Comme il nous a richement bénis. Étant mort en tant que fils de l'homme, comme il se souvient toujours de nous, même là-haut, devant le trône. Oh, l'amour profond de Jésus. Personne n'aime comme toi, Seigneur. Il est pour moi un fleuve de bénédiction. Et un port vers le doux repos. Oh, l'amour profond de Jésus. Est pour moi le ciel des cieux. Il élève à la gloire car il m'élève, Seigneur, vers toi. Amen. Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur. Qu'il brûle avec éclat pour toi, précieux Sauveur. Que ce que je suis et ce que j'ai t'appartiennent. Dans tes mains, tiens-moi ferme. Source de vie et source de joie. Tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières. Tu me sauves de toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Tu me préserves quand Satan menace.
Tu es le Sauveur et Seigneur du péché et de la mort. Dans les ténèbres du monde, tu brilles pour moi comme une étoile. Seigneur, reste avec moi et ne sois jamais loin de moi. Source de vie, source de joie, tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières. Tu me sauves, tu m'aides de toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt brillera sur nous la lumière éternelle de Dieu. Réjouis-toi, âme, et ne désespère pas. Que tes plaintes se taisent ou abandonne tes plaintes lorsque le chant retentit. Foi glorieuse, notre Seigneur vient bientôt. Source de vie, source de joie, tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières. Tu m'aides dans toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Bene data na bashiki banje turaramutsa abo bose bari ku murongo kugira ngo bumvirize ijambo mu kanwa kawe igikorwa nibyo twogakunze ko muri data Frank mukundwa abari hano mu buryo bushasha, ariko turanashima yuko dushobora kandi kumviriza ubu butumwa buvuye mu kanwa kwahawe igikorwa. Turashimira umwami yuko azigama umukozi wayo, amuzigame kandi ko amuhezagira, aramuha inkomezi zishasha kugira ngo twebwe dushobore kumva ijambo mu kanwa kahawe igikorwa. Lisons une parole de la Bible. Dusome ijambo ryo muri Bibiliya. Je lis dans Ésaïe chapitre 40. Ndasoma muri Yesaya 40 dore ku murongo wa 27 gushika ku 31. Yesaya igice ca 40 umurongo wa 27 gushika ku 31. Umurongo wa 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, mu Gifaransa ngo ukemeza uti inzira yanje inyegejwe oraho, kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Murongo wa 28 ntiwari bwabimenye, nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwicako igatemba, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura, mu Gifaransa ngo baronka inkomezi mu buryo bushasha, biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruka ntibaruhe, bagenda ntibadendebukirwe. Gushika hano iri jambo ry'igiciro, umwami
encore miséricordieux. aracari umunyembabazi kandi n'umwizigirwa. Umwami ni wa wundi Car kuko il est tout puissant. ni ushobora byose, Il est Dieu ni Imana, qui est depuis le commencement. niyo guhera ku ntango Ne change pas. ntihinduka, Et sa grâce kandi n'ubuntu bwiwe buhoraho buguma ari ubuntu. Ubwizigirwa bwiwe buguma ari ubwizigirwa. même si nous les Nubwo twebwe abantu turahindura, Imana yo ntihinduka. et nous l'avons lu. Kandi twabyumvise J'espère ngo aussi abizigira umwami recevront baronka inkomezi mu buryo bushasha. si cela est Ibyo bishobore kuba ari umugabane wacu, que nous soyons yuko tuba à nouveau mu fortifiés buryo bushasha dukomejwe na rino jambo ry'uno munsi, en sorte que ku buryo bw'uko dushobora mu by'ukuri repartir kugenda tuvuye muri no kibanza n'umunezero, kubera yuko twumvise ijambo ry'Imana. que le Seigneur Umwami bénisse notre ahezagire mwene data mukundwa Frank, fortifie dans le corps. amukomeze mu mwemu mu mubiri Nous voulons no mu bugingo. Turashaka gusenga. Data buja wizigirwa, à toi soit la louange. wowe uhabwe amashimwe, gucubahiro no gushimwa kubwo bwizigwa bwawe, kubwo kugira neza kwawe. Nivyo uri wa wundi uracumva igihe tukwambaza, Tu nous fais marcher, Seigneur. utugendeshereza mu nzira zawe mwami. Et Seigneur, Kandi mwami garde tes mains protectrices. ugumize ibiganza byawe bizigama kuri buri uwo wese wahamagaye. Turagushimira mwami kubwo ubwizigwa bwawe n'ineza yawe. Turagushimira mwami yuko dushobora kandi gukorana twidegembya. Mwami ushobore kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwawe, tutazira kandi dushyira hejuru izina ryawe ry'igitangaza ku bw'ibyo. Amen. Bene data na bashiki banje mu mwami, nanje nashaka kubaramutsa mwese bikomeye kuva Izireci, kandi nipfurize bose mu moko, mu bihugu byose no mu ndimi zose, ndabipfurize umugisha mwinshi w'Imana, kandi ko bose bashobore gutahura mu buryo bwiza ubutumwa, kandi bashobore kuba mu kwitegura kwabo kubwo umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mwene data Shera yasomye ijambo ry'ubushobozi ryo muri Yesaya 40. Twese turabezi ivyanditswe ku murongo wa 3 wo mu gice ca 40 ca Yesaya, ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa riti mutegure inzira y'Uhoraho, musenere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Uyu muhanuzi Yesaya yagaragaje mu buryo budasanzwe, yerekana ukuvuka k'umucunguzi hamwe n'ibyagiye bikurikira. Ibyo byose byari mu mugambi wo gucungura. Turashimira umwami kubwo ijambo ryera ry'igiciro ryiwe. Ubu rero ko dufise ikiganiro kuva Izireci, mureke mvuge ibi bikurikira. Comme Data Branham ntiyashobora kwibagira amakoraniro yo muri Suisse. Yamye ayafatira ko, mbere yerekanye n'isaha yiwe, aravuga ngo iyi ni isaha yo muri Suisse itwara amadolari $300 igura. Yarakiriwe nk'umukozi w'Imana. Uko niko
amamiliyoni y'abantu yahezagiwe igihe haba amakoraniro yo mu 1955. Nous ne voulons pas entrer ntidushaka kwinjira en profondeur dans mu bwena bw'ibyo mu idonido ry'ibyo. ce qui nous importe. Icyo twitwararitse C'est d'apporter ni ukuzana by'ukuri ubutumwa bwa nyuma ku bwoko bw'Imana, et demander kandi tugasaba bose ngo bizere n'imitima yabo yose, kuko l'incrédulité, ukutizera péché ni icyaha qui entraîne tout simplement kizana gusa ugutandukana n'Imana. foi Ukwizera kubuhanya n'Imana no ku ijambo ryayo, ariko ukutizera guhomora kuvana ku Mana no ku ijambo ryayo. Nicyo gituma soit donné duhabwe kwizera tout cœur n'imitima yacu yose que Dieu ibyo Imana yasezeranije ce qu'il hamwe n'ibyo ikora. nous allons encore prier Ubu rero turagiye kugaruka ku mirongo ibiri du texte que mu gi- mu frère gis- mu gisomwa icumi Datasherer yasomye. nous lisons Turasoma muri Yesaya 40 verset 20 umurongo wa 28. Isaïe chapitre 40 Yesaya verset 28 28 40 ntiwari bwabimenye, ou ne l'as-tu pas entendu? nturabyumva. Le Seigneur est un Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ne s'épuise. ntaho aruha, On ne peut pas ngo sonder. ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Louange, Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami. ne l'as-tu pas entendu? Mbega nturabyumva? Ne le sais-tu pas? Ntabyuzi? Qui est Dieu Ntuzi Imana iyo ariyo, et ce qu'est Dieu? hamwe Qu'il icyo iri existe yuko d'éternel. ihari kuva mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. On ne peut pas sonder sa puissance. Ntushobora guserangura ubushobozi bwayo n'ubwizigwa bwayo. Il soutient ceux qui tombent. We ashigikira abariko baragwa, Secours ceux qui atabara abari mu mibabaro. sa miséricorde Imbabazi zayo zirahambaye. N'uyu munsi naho relève ahagurutsa abo bose baguye. N'uyu munsi tout irafasha uwo wese agarutse, uwo wese aje kuri yo, béni, akabahezagira richesse. mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Nous lisons Turasoma mu Baroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. moi, Paul, Jewe Paulo, serviteur de Christ, umugurano wa Yesu Kristo, j'ai été mis à part, nashyizwe ku ruhande ku bw'umuhamagaro, nahamagariwe kuba apôtre intumwa pour annoncer kugira ngo ntangaze ubutumwa bw'akiza bw'Imana auparavant par ses prophètes ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. Kuri ibyo turavuga ngo amen. chers frères et sœurs. Bene data bashiki banje, Nous n'avons pas affaire à Paul aha ntidufise ibyo duhurira ko dukorana na Paulo canke na Petero, nous avons affaire ariko au Dieu dufise ibyo duhurira ko n'Imana nzima s'est révélé yatwishuriye muri Yesu Kristo umucunguzi wacu. et notre Kandi umwami wacu a ensuite entrepris yatanguje l'Église. urufatiro rw'ishengero ubwa mbere, Rédemption ugucungura biciye ku maraso y'isezerano rishasha, hanyuma fondation haza urufatiro l'Église du Nouveau Testament. rw'ishengero y'isezerano rishasha. Abacunguwe Sont ce que Dieu nicyo kintu Imana ifise cy'agaciro hano ku isi. il ne s'est donné lui-même pour rien d'autre Ntiyigeze yitanga ubwayo ku kintu na kimwe seulement kiretse gusa ku bwacu.
Il s'est fait semblable à nous yabaye usa natwe mu mubiri pour prendre sur lui kugira ngo yishire ko nos besoins ibyo dukeneye byose n'ibyaha byacu byose, qui nous accable, ibintu byose bituremera nous a séparés bikadutandukanya n'Imana, kugira ngo pour mourir sur la apfe ku musaraba pour nous igorogota, hanyuma eduhe pardon ikigongwe ku bw'ubuntu et la réconciliation. kamwe no kwiyuzuza hamwe n'Imana. Et nous sommes très Kandi reconnaissants. turashima cyane yuko ugucungurwa Implique véritablement gushiramwo mu by'ukuri tout en umuntu wese uko ari, ni kuvuga ngo impwemu, ubugingo n'umubiri byose la pleine rédemption, gucungurwa byuzuye, ikigongwe cyuzuye cy'ibyaha la réconciliation. hamwe no kwiyuzuza hamwe n'Imana. Nous avons pu l'expérimenter Twashoboye kubibamwo avec notre âme. mu bugingo bwacu ku bw'ubuntu. Et en deuxième position vient Ubwa kabiri la pleine haza ukubohoka byuzuye kw'impwemu yacu les désirs mu byifuzo byose, mu de tout ce qui nous byifuzo, a servi, ibintu byose byatujakaza, ibintu byose byaduturubika, libérés. twarabohowe ku bw'amaraso y'umwagazi. Puis en troisième, Hanyuma ubwa gatatu haca haza rédemption, ugucungurwa k'umubiri, c'est-à-dire ni kuvuga en avance, ubwa mbere nk'ibibanza hari ugukira indwara, nous a donné. ibyo Imana yaduhaye. Si les Uko trois, rero ibyo bintu bitatu, l'âme, ubugingo, impwemu hamwe n'umubiri, ont donc été byose inclus biba bishizwe dans la rédemption mu gucungurwa et nous appartenons kandi mu entièrement buryo bwuzuye. Turaba Imana mu mpwemu, mu bugingo no mu mubiri, nous nous sommes consacrés kandi à lui twaramwishikaniye. Kandi ubu rero tugiye kuba mu kwitegura kwacu kubwo ukuza kwiwe kubw'ubuntu. Je t'en prie. Nous lisons de Turasoma mu Bigalatiya igice cya mbere les versets 11, mirongo ya 11 na 12. Abigalatiya ba mbere versets rimwe 11 et 12. umurongo wa 11 n'uwa 12. Chers frères, Bene data, remarquez en effet ndabamenyesha sage yuko ku by'ubutumwa bwiza navuze bubereye kwizerwa, j'ai annoncé ubwo navuze n'est n'ubushizi bw'amanga yuko atari ubw'abantu mu gifaransa, reçu d'un homme, ngo sinabuhawe n'umuntu donnant des leçons kandi sinabwigishijwe, par une révélation. ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Amen. Dans la première parole, Mu ijambo rya mbere iryo mu Baroma rimwe twumvise yuko Pawulo yari un appel yahawe umuhamagaro utumbereye uva ku Mana. Yashobora kuvuga aho ibyo byabereye, aho byabereye, igihe byabereye, isaha iyo ariyo, aho ibyo byabera. Nicyo gituma il lui a été donné yahawe autorité ububasha n'Imana pour l'appel kubwo uwo muhamagaro nyine w'Imana, et pour la proclamation no kubwo ugutangaza parole, kw'ijambo ry'Imana message divin. n'ubutumwa bw'Imana bw'agakiza. Il faut tout simplement Birakwiye gusa yuko un appel tugira uwo muhamagaro uva ku Mana. et puis Hanyuma il pouvait dire yashobora kuvuga yuko ugutangaza kwiwe à la manière des ntibyari mu buryo bw'abantu, ariko yuko byari bivuye ku Mana. qu'il ne parlait pas pour plaire, Ntiyavuga kugira ngo anezereze abantu, ariko annonçait le yavuga inama y'Imana sous l'inspiration mu guhomekerwa du Saint-Esprit. kwa mpwemu yera. Et pour cela, No kuri ibyo to urashima cyane, si ibyiyumviro byiwe, si amajambo yiwe, ariko le
message ni ubutumwa bw'Imana bw'agakiza proclamé nibwo bwatangajwe nawe, et je kandi nanje ndashobora kuvuga dire, ndashobora gushinga intahe nkavuga ivyo bintu nyene. je n'ai jamais Sinigeze na rimwe ntangaza ijambo mu buryo bw'abantu, ariko misi yose tel quel nk'uko nyene ryanditswe la grâce ku bw'ubuntu bw'Imana kandi mu kurongorwa kwa Mpwemu Yera. et c'est Kandi cela ni kuri ibyo niho bijanye n'ibyo n'ubu naho le mandat qui a été donné à I- Frère Branham igikorwa cyawe muri Data Branham était cyari icyo kuzana ubutumwa bwa nyuma bw'Imana imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. et ainsi nous remercions le Uko rero turashimira umwami Seigneur qu'il a yuko accompli son mandat yakoze igikorwa ciwe, et nous remercions le kandi turashimira umwami yuko inyuma yuko yari atashe mu rugo message a pu être porté Ubu- dans le monde entier. ubutumwa bwatwawe mu isi yose. Nous lisons Turasoma muri Timoteyo wa mbere 1:3. Timoteyo wa mbere igice cya mbere 3. après mon départ pour la Macédonie, Nuko guma muri Efeso kuko nakugiriye inama hamwe na ja i Makedoniya ordonne kugira ngo uteshe ba bandi de ne pas ntibigishe ibiciye ukundi. Paul, Pawulo qui attachait une si grande importance yaha agaciro gakomeye proclamation ugutangaza kwera kw'ijambo ryera ry'Imana, yategereje kubwira Timoteyo je t'ai laissé ati là-bas nagusize hariya afin que kugira ngo tu ordonnes à ceux qui enseignent utegeke uteshe abigisha inyigisho z'inzaduka, leurs ordres ubategeke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ne pas ngo enseigner ntibigishe doctrine et inyigisho z'inzaduka, seulement ariko bigishe a promis dans ibyo gusa Imana yasezeranije mu ijambo ryayo hamwe qui est écrit. n'ibyanditswemo. Seulement ça N'ibyo gusa nibyo byashobora gutangazwa, et cela est valable kandi ibyo bifise agaciro gushika uyu munsi. les autres. Abandi bose barashobora kuvuga ibyo bashaka, Celui ariko qui a été révélé uwo by'ukuri yahamagawe akarungikwa n'Imana dire que ce avuga gusa ibyo Imana yavuze, atangaza gusa ibyatangajwe ku ntango les apôtres. hamwe n'intumwa. Je t'en prie. Wir lesen aus Offenbarung 2, Nous lisons Turasoma mu byeje Yohana 2:2. Apocalypse chapitre 2. Turasoma byeje Yohana 2:2. Je connais tes œuvres Ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe et ta persévérance n'ukwihangana kwawe, et que tu ne supportes pas kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ngo ushobora kwihanganira ikibi, ariko wagenzuye qui se font passer abiyita intumwa sans kandi atari zo, et tu as reconnu en eux des manques. usanga n'abanyabinyoma. Ceci est aussi une parole. N'iri naryo ni ijambo rikomeye Tu cyane, les as ngo éprouvés warabagejeje ego gute, sur base de la parole ufatiye ku ijambo ry'Imana, ngo warabagenzuye qui se abo bigira ngo ni intumwa, et tu as reconnu en kandi wamenye yuko muri bo ari abanyabinyoma, kubera yuko en accord ntibari bahuza doctrine n'inyigisho yera y'intumwa leur proclamation. mu byo batangaza. Nako bimeze Or, aujourd'hui, uyu munsi, tous ceux qui ne sont pas à 100% abo bose 100% badahuza enseignement des apôtres n'inyigisho y'intumwa
ont ajouté leur propre bongeyemwo interprétation. ibyo basobanuramwo byabo Ce kandi mensonge ni ibinyoma proclame. nibyo bavuga. C'est pourquoi nicyo gituma il faut insister. birakwiye yuko habaho gushimika. Le temps est là. igihe kiraha Croire que Dieu, cyaho kwizera tout homme, gusa Imana, kuko umuntu wese ni umunyabinyoma, est celui qui kandi uw'Imana la parole de Dieu. yumva ijambo ry'Imana. Amen. Nous lisons de Galates chapitre 1. turasoma mu Bigalatiya igice cya mbere umurongo w'umunani. Galates chapitre 1. Abigalatiya rimwe umurongo w'umunani. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, ariko naho yoba ari twebwe vous annonçait un autre, canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye nous avons n'ubwo twababariye malédiction sur lui. arakavumwa. Quelle parole sérieuse! Mbega ijambo rikomeye Un ange, ngo naho yoba ari umumarayika avuye mu ijuru et vous annoncez un autre akababwira message de salut. ubundi butumwa Celui-ci, bunyuranye la n'ubu malédiction ngo soit sur lui. ubuvumo ube kuri we. Qu'il soit vêtu de blanc yoba yambaye ibyera avec un vêtement et un visage, impuzu hamwe no mu maso hasa n'ahubaha Imana, avec sa proclamation nimba mu byo ariko aravuga en accord, adahuza qui a été laissé n'ibyasizwe hano ku bw'ubuntu bisigwa n'intumwa, l'oublier. murashobora kumwibagira. Pas d'appel. nta muhamagaro afise. Celui qui a un appel ufise umuhamagaro w'Imana proclamera azotangaza rya jambo nyene ry'Imana iryo les apôtres. nk'intumwa nk'uko intumwa zabikora. Nous lisons de Turasoma Thessaloniciens, mu Bitesalonika ba kabiri kabiri cumi na cumi na rimwe. Abitesalonika ba kabiri verset 10 et ca kabiri umurongo wa cumi na cumi na rimwe. lisons le verset 10. Turasoma umurongo wa cumi Par toutes sortes de ngo tromperies, n'ubugunge bwose d'injustices, bwo kugabitanya qui périssent kubahona parce qu'ils n'ont kuko embrassé batemeye l'amour gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. salut. Ça, c'est une parole Iri sérieuse. ni ijambo rikomeye Parce qu'ils ngo n'ont kubera yuko embrassé batagumbiriye urukundo rw'Imana pour expérimenter kugira ngo personnellement babe salut. bo ku giti cyabo babe mu gakiza kabo. Nicyo gituma Imana Voyez, yabarungikiye sans égard. yabarungikiye ubuzimire mu bushobozi kubera ko batemeye Donner ibyatanzwe na mpwemu w'Imana, ils ariko bakaba présentaient bagaragaje leur propre esprit, leur propre. ibyabo ubumenyi bwabo. C'est pourquoi Nicyo gituma a perdu Imana yararetse yuko baronka puissant égard. ubuzimire bukomeye. Verset 12 Umurongo wa de cumi na rimwe mu Bitesalonika ba kabiri kabiri. Nicyo gituma Imana un puissant ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo croix. ngo bizere ibinyoma. Nous l'avons déjà souligné. Twamaze kubishimikako. Pourquoi Dieu? Nicyo gituma Imana ibarungikira ubuzimire Parce qu'ils kubera n'ont pas cru, yuko batizeye ukuri, ou parce qu'ils n'ont pas canke accordé la kubera yuko foi batashatse avec Dieu. guha ukwizera ibyo by'ukuri. Hamwe n'Imana nta ruvange. Ntushobora gushyira hamwe umuco n'umwijima, Vérité et le mensonge. ukuri n'ikinyoma. Oya, Dieu est vrai. Imana ni nyakuri kandi ijambo ryayo ni ry'ukuri. Nous sommes si reconnaissants Turashima cyane de ce que nous yuko twebwe vivons dans le temps de la ababaye mu gihe cyo guhamagarwa gusohoka, kuko ubukozi bwa Dr. Branham bwari bujyanye mu by'ukuri no guhamagara
guhamagarira gusohoka mu nyigisho zose, tradition, mu migenzo yose, mu bisobanuro byose by'abantu, gusohoka, guhamagarirwa gusohoka muri byose, hanyuma ukagarukanirwa Imana, ukagarukanwa ku ntango, kuko nk'uko intango yari iri, uko niko n'iherezo naryo ritegerezwa kumera. Kandi no kuri ibyo Imana yaduhaye ubuntu bwayo, kandi twamenye igihe n'isaha, twamenye ibyo ari byo uyu munsi. Mu by'ukuri ni umuhamagaro wa nyuma, ni ubutumwa bwa nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi dutegerezwa kwemera tukakira ugukosorwa kose, tukareka ijambo ry'ukuri ryonyine rikaba ari ryo riba rifite agaciro, kuko uko niko byanditswe ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Yohana 17:17. Nta muntu umwe ashobora kwezwa nimba ari mu makosa, mu nyigisho z'ikinyoma, ntibishoboka. Ariko tube twejejwe mu ijambo ry'ukuri, kandi hamwe n'ibyo dushobore kwerezwa mu kugomba kw'Imana, dushobore kuba mu kwitegura kwacu kubwo kugaruka k'ubwiza kwa Yesu Kristo kubw'ubuntu. Turasoma mu Bikorino ba mbere igice cya 6 umurongo w'9 n'uw'10. Abikorino ba mbere 6 9 n'umurongo w'10. Ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire, mugifasa ngo ntimwibeshe, yaba abashakanye cyangwa abasenga ibigirwamana cyangwa abasambanyi cyangwa abagabo bendwa cyangwa abagabo bendana cyangwa ibisuma cyangwa abipfuza cyangwa imboregwa cyangwa abatukana cyangwa abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Nous avons entendu la liste des 10 choses twumvise urutonde rw'ibintu 10 bidutandukanya n'ubwami bw'Imana, ni les menteurs, yaba ababeshi, abasambanyi, ni les violeurs, canke abafata ku nguvu abana. et chacun peut lire Umuntu wese arashobora gusoma uru rutonde jusqu'au calomniateur. gushika no kubatukana. Aussi aucun calomniateur Nta muntu n'umwe atukana n'aura le royaume de Dieu. azobona ubwami bw'Imana. Nta muntu n'umwe atukana Présent azoba ahari retour de Jésus. igihe Kristo azoba agarutse. Umuntu atukana Un adultère, aba ameze nk'umusambanyi, aba ameze nk'umwicanyi, aba ameze nk'umubeshi, aba ameze nk'umurozi. un calomniateur Umuntu atukana est un homme ni satanique. n'umuntu wa Satani, Et nous devons kandi dutegerezwa simplement gusa prendre acte. ibyo kubimenya. Nous vivons en effet tubaye un temps où tubaye mu gihe aho ibyo bintu byose biraba, des violents aho abafata ku nguvu abana, aho urutonde rwose qui a été énuméré ibi byose byavuzwe biraba, notre temps bikaba mu gihe cyacu kuko bitigeze na rimwe bibaho. Kandi nimba mentionné, dushobora kuvuga quelle douleur mbega umubabaro me traverse. uncamwo, Douleur est la mbega umubabaro ngira lorsque frère Branham igihe mwene data Branham est traîné dans les
pire, yaratutswe bibi bishoboka. inconcevable. Ni ibintu udashobora no kwiyumvisha. Reka ndabivuge mu ncamake. Haheze iminsi mike Un homme venu dire umugabo ava muri Irani yaraje ici aza hano dans le bureau mu biro et a brièvement hanyuma rendu témoignage. ashinga intahe aravuga ibyo Imana ikora, Ensuite, ariko hanyuma dans son bagage, ashira ikiganza ciwe mu isakoshe akuramwo igitabo, gros livre, urutabo runini. et ce livre ne parle Ico gitabo cavuga gusa Branham Branham, et une calomnie après. igitutsi inyuma y'ikindi. Je lui ai alors dit, Hanyuma naramubwiye, j'ai alors dit, naravuze mu biro ati une copie. nimufotore ico gitabo. Je lui ai alors dit, Hanyuma ndabwira uwo mwene data ati fata ico gitabo, ati sohoka ba mu biro. la copie du livre. Ngiyi ifoto y'ico gitabo À la fin, guhera ku ntango gusha ku iherezo, comme il nous l'a décrit, nk'uko Frère Branham yabitwereka. était calomnié, Mwene data Branham yaratutswe, était remis en question. byose byakekeranywa ko Son enseignement, inyigisho yiwe, ses expériences, imyimenyerezo, ibyo yabayemwo, les expériences surnaturelles ibyo yagiye aracamo by'indengakamere, étaient mis en ibyo byose byarakekeranywa ko bikakekeranywa ko rien nta kintu na kimwe qu'un livre de calomnie. kiretse cyari igitabo c'ibitutsi gusa. Bene data na bashiki banje, Fait partie ndi de ceux muri abo connus Frère Branham. bamenye mwene data Branham imyaka 10, Et je suis vraiment kandi reconnaissant ndashimira cyane Imana d'avoir été ko nabaye icabona et auriculaire kiboneye kandi cumvise, nkashima yuko umwami véritablement mu by'ukuri dans notre temps mu gihe cyacu fait la même chose, yakoze bya bindi nyene a fait, nk'ibyo yari yarakoze kera il marchait sur la ubwo yari akiri ngaha ku isi. le même ministère, Ubwo bukozi nyene, le même don prophétique, iriya mpano nyene y'ubuhanuzi, le même don de guérison. iriya mpano nyene yo gukiza indwara, Tout s'est répété ibyo byose byisubiyemwo mu gihe cyacu. et Jean chapitre Kandi Yohana igice cya 14-12 harasohoje celui qui croit en ngo moi unyizera a les œuvres azokora ibikorwa ibyo nkora, et même ngo mbere n'ibihambaye bibiruta. et de la même manière Mu bwo buryo nyene c'est accompli byarasohoje notre ibyo Seigneur. umwami wacu yavuze Le Fils ne fait ngo que ce umwana que le Père fait. akora gusa icyo bonye data akora, kandi umwana nawe aca abikora uko, Selon Jean 5, nk'uko biri muri Yohana 5:19. notre Seigneur Umwami wacu est rédempteur, n'umucunguzi wacu aussi prophète, nawe yari umuhanuzi, sacrificateur. yari umuherezi, Il est tout en tout. ni byose muri bose. Moïse a Ariko bien mbere na Mose yari yavuze neza ngo Imana izohagurutsa muri mwebwe umuhanuzi ameze nkanje. Murashobora kubisoma mu gusubira mu byagizwe 18:15. ministère, c'est Buriya bukozi nyene bwisubiyemwo mwene data Branham yabanza kubona une vision. mwiyerekwa, Quelle était la situation akabona de la personne qui uko se tenait devant lui? ibintu by'uwo muntu ari imbere yiwe byaba bimeze, uwo yategerezwa gusengera. De la même manière, Uko nyene uko byari bimeze niko byari bimeze ku mwami wacu. dire aux gens Yashobora kubwira abantu ingene bitwa, qui ils étaient, abo bari bo, iyo bari bavuye, ils avaient fait. icyo bari barakoze, hamwe n'indwara bari bafise. Et je me répète, Kandi nsubiremwo, même ministère ubwo bukozi nyene s'est produit bwarabaye mu gihe cyacu, et que le Seigneur soit kandi umwami mu by'ukuri abishimigwe de ce que yuko la confirmation kwemeza kwayo
kwarabaye kw'Imana nk'uko byagenze mu bukozi bw'umwami wacu uko niko Ça s'est passé. niko Les byagenda aveugles de naissance, abavutse bahumye barabona nari mpari igihe ibyo byaba mu k'umunani mu 1955 les morts abapfuye ont été ressuscités. barazuka Tout ce qui s'est passé ibintu byose dans le ministère byabaye mu bukozi bw'umwami wacu s'est passé byabaye dans le ministère mu bukozi du Seigneur. ubwo umwami yahaye mwene data Branham ntiyari umuntu Frère Branham, mwene data Branham we yari umuntu nkatwe Élie a dit de lui-même, Eliya haravugwa kuri we canke n'abandi babivuze ko il était ngo un homme yari umuntu nkatwe nk'uko biri muri Yakobo 5:17 ariko hano Il s'agit de Dieu. Et de ce bijanye n'Imana hamwe n'ivy'Imana yakoze ntiyarungitse gusa umuhanuzi wayo il l'avait promis. nk'uko yari yarabisezeranije Voici, je ngo vous ehe envoie le prophète ndabarungikira umuhanuzi Eliya avant que n'arrive imbere y'uko haza umunsi uteye ubwoba kandi wambaye woraho nk'uko biri muri Maraki 4:5 donner la confirmation de l'envoi. kubw'ubuntu yatanze ukwemeza uko kurungikwa ntibwari ubutumwa gusa kwari kugaruka ku Mana kugaruka ku ijambo umwami umwe ukwizera kumwe umubatizo umwe Dans tous les enseignements, mu nyigisho zose toutes les pratiques no mu bikorwa byose étaient ramenées twaragarukanywe ku ntango par le ministère. biciye ku bukozi bwa mwene data Branham J'y pense. kandi iyo niyumvira Mentionner encore une fois. niba bivuga irindi rimwe Vous savez ce que frère murabizi ibyo mwene data Branham yambwiye Oui, je devais emmagasiner nategerezwa kubika ibifungurwa enregistrer sur les ibyari byafatiwe ku mabande y'ivugabutumwa ayo mabande yose ibintu byose byanditswe canke byavuzwe a bien été documenté. byararabwe neza turazi ibyo Imana yakoze Plus de 1000 mu butumwa burenga 1000 kandi dushobora sans laisser kureka tukemezwa de ça. tukemezwa Pas besoin de croire. ntidukeneye kwizera umubeshi n'umwe umutukanyi n'umwe N'a connu ni atigeze amenya muri Dr. Branham cyangwa ngo amenye n'umwami qui n'a expérimenté uwo atigeze conversion. ahindukira umwami na rimwe cyangwa ngo ahabwe n'umuhamagaro ubure igihe kirashitse Nous prenons aho cela au sérieux. dufata ibyo tukabifata nka nkama Nous puissions véritablement remercier by'ukuri Dieu, tugashobora gushimira umwami Imana yuko yarongetse serviteur. umukozi wayo n'umuhanuzi wayo Si je vous répétais, nimba nosubiramwo ibintu byose nabayemwo hamwe n'uwo muntu w'Imana pendant 10 uwo namenye imyaka ishika ku 10 et dont j'ai été dans les réunions à maintes reprises, nari mu makoraniro inshuro nyinshi lui dans la maison, hamwe nawe turi kumwe muhira j'ai avec lui dans la même dutemberana mu modoka imwe à des rassemblements. nkabona amakoraniro aha n'ahandi bene data n'abashiki banje Raconte pas des jewe sintera inkuru ahubwo ndicabona ciboneye kandi ciyumviye ibyo Imana yakoze nico gituma je dois dire dans negerezwa kuvuga tout le sérieux, mu nkomeje rwose celui qui prête l'oreille umuntu atega ugutwi ibi bitutsi est détaché aba akuwe tout adultère, nk'umusambanyi wese nk'umubeshi wese magicien ou sorcier, nk'umupfumu ces choses umunyamareba qui sont hamwe n'ibindi bintu byose bivugwa mu byanditswe byera aba akuwe abakuwemwo n'acceptent aho rero ntimwemere ikintu na kimwe kitavuye ku Mana les critiqueurs eux-mêmes. abanegura ubwabo Rien nta kintu na kimwe bagaragaza nta kintu na kimwe berekana ce sont des calomniateurs ni abatukana gusa pour la malédiction. bari munsi y'umuvumo Alors, rero
reka twumvirize kandi gato. Nous lisons des Turasoma mu Banyefeso 4 umurongo wa 27, Abanyefeso 4 umurongo wa 27. et ne donnez Kandi pas de... ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Ça aussi fait partie de la chose. Nibi navyo birimwo. Aha Paulo yategerezwa gushimika Donnez pas akavuga ngo le calomniateur. nimuhe ikibanza mu gifaransa buriko bwa umuntu utukana ngo ntimumwakire no mu nzu yanyu. Mbega intumwa Yohana ivuga iki? Dans sa deuxième lettre, Mu gwetegwe gwa kabiri au verset 10, ku murongo w'icumi si quelqu'un vient ngo umuntu niyaza kuri mwebwe par cet enseignement, atazanye iyi nyigisho ntimunamwakire mu nzu zanyu, saluez même ntimunamuramutse. dans chapitre 1, verset Yohana c'est une wa chose kabiri sérieuse igice cya kabiri cya Yohana umurongo w'icumi. Ibyo ni ibintu bikomeye bitegerezwa gushimikwako, kandi mwana makoraniro hano kuva izirici ntegerezwa kubivuga yuko abo bose bacumura bakakira bakemera ibyo abo batukana bavuga kuri mwene Data Branham babikuyemwo kuko nabo batukana nyine bikuramo. que Dieu accorde Imana itange ubuntu bwayo kuko le mandat ubukozi bwo bugumaho, comme Jean-Baptiste nk'uko Yohana umubatizi nk'uko yarungitswe précurseur, nk'ubanziriza ukuza kwa ainsi mbere kwa Kristo, niko wewe mwene Data Branham tu seras envoyé uzorungikanwa ubutumwa cédera buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. et frères et sœurs. Kandi bene n'abashiki banje, Si même mbere l'expérience du no ku mwimenyerezo wo mu kwa gatandatu itariki 11 mu 1993 iyo batangiye kubikekeranya ko jewe muri Data Frank ntegeza guhaguruka nkavuga gusa ati nabonye personnellement ubwanje à la réunion des mu makoraniro y'i Jeffersonville mu kwa kane 1936 nabonye abantu nka 10, 11 cyangwa 12 narababonye 10, 11 cyangwa 12 abari bahagaze ku nkombe ya rujya ruzi Ohio mu 1933 kandi bakaba bari ivyabona byiboneye uko guturagara gukomeye kwabaye. Niho muri Data Branham yahereye igikorwa. Benshi muri bo barashinze intahe baravuga ko muri bo baguye bafukamye igihe umuco w'indengakamere wamanuka, hanyuma ijwi rikabwira mwene Data Branham. J'ai vu ces personnes Nabonye je abo bantu n'amaso yanje, et je peux vous kandi ndashobora kubabwira je suis effectivement jewe allé narananagiye hamwe na mwene Data Rusi que témoin hamwe n'ibindi vyabona bike du fleuve tuja Ohio. ku nkombe y'uruzi Ohio. Naragiye mpagarara hariya n'ibirenge byanje mpagarara hariya aho ibyo bintu byabereye. Frères et sœurs, Bene Data n'abashiki Dieu banje, a simplement fait en sorte Imana yarakoze gusa ku buryo bw'uko que dès le commencement, guhera ku ntango ngo familial mbe uwegeranye amenyereye iby'Imana ikora n'ibyibandanya gukora dans ce temps. muri kino gihe. Amen. Amen. Je t'en prie. Nous lisons Turasoma Apocalypse chapitre mu byahishwe Yohana 3 umurongo wa 6. Apocalypse chapitre Ibyahishwe Yohana 3 umurongo wa 6. Celui qui a une oreille, qu'il en uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Ceci doit simplement être Ibi souligné. bitegerezwa gushimikwako inshuro nyinshi. Celui qui a une oreille, Ufise ugutwi kuguruye qu'il entende niyumve que l'Esprit ico mwemu w'Imana a dit. ashaka kubwira ishengero kubw'ijambo bice ku ijambo ry'Imana. Kandi ndashima yuko Tous ceux qui ont une oreille abo bose bafise ugutwi kuguruwe n'Imana muri kino gihe
Ils n'entendront que bazumviriza gusa ibyo mwemu w'imana à dire aba ashaka kuvuga à l'Église. abwira ishengero. Et frère Branham kandi muri data Branham a été yabaye le 7e ange de l'Église umumarayika agira indwi utilisé ku ishengero uwo imana yakoresheje kugira ngo byose bisubizwe ku gitereko amatara. total. Il y a eu 7 byose hamwe habaye ibirindwi by'ishengero, anges. haba abamarayika ndwi Toute la muri période du Nouveau buri Testament. gihe cyose cy'isezerano rishasha. Ariko mu gace ka nyuma, ku mumarayika wa nyuma, Celui qui a une uyo afise ugutwi entende ce que niyumve icyo mwemu abwira amashengero, hanyuma akaca ashimika akavuga ngo unesha et qui va vaincre. n'indazonesha ni gusa uyo yumva icyo mwemu ashaka kubwira amashengero. S'assiera Uwo azokwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicara ku ntebe y'ubwami ya data, nk'uko byanditswe mu byanditswe Yohana 3:21. bien-aimés frères et sœurs. Bene data na bashiki banje bakundwa, munyemerere ndabisubiremo irindi rimwe. Mbega ibitutsi Sur notre Seigneur. byashizwe ku mwami wacu, Est-ce qu'un scribe, mbega umunyabwenge w'ibyanditswe, umufarisayo, un souverain sacrificateur, umuherezi mukuru, umuherezi, est-ce qu'un mbega d'entre eux hari n'umwe muri bo yoba yaramenye yuko Yohana umubatizi yari ugusohoza ko muri Yesaya 40:3 no muri Maraki 3:1 tous ont bose babandanije gusoma bisomera muri Tora, tous été pieux, bose basa n'abubaha Imana, observé le bose sabbat. bubaha isabato, bitondera isabato, ariko Ils étaient des conducteurs bari abayobozi critiquants. bahumye, banegura Encore, kandi bakanegura tout ce que ibintu byose umwami wacu yavuga n'ibyo yakora. Kuri bo il n'a rien dit. nta kintu na kimwe yavuze ciza, kuri bo nta kintu na kimwe yakoze ciza, Ils ont tout critiqué. byose barabinegura, Ainsi devenu hanyuma uko les premiers. bacika abatukana ba mbere, C'est ce qui se produit. kandi ni nabyo binaba mu gihe cacu. Nous lisons le dernier passage Turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya de 1 Thessaloniciens mu chapitre bya- 5. mu Bitesalonika ba mbere 5:23, Thessaloniciens chapitre Abitesalonika ba mbere 5:23. Er selbst auch, der Gott des Friedens, que lui-même, le Dieu de paix, kandi Imana nyin'amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza rwose, votre kandi impwemu yanyu âme, n'ubugingo bwanyu corps, byose hamwe conservé entièrement bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Amen. C'est ce que je crois, Ibyo nibyo nizera n'umutima wanje wose, que tous les élus yuko abatoranijwe bose, croient abizera tablement by'ukuri, bakizera Imana cœur maintenant. n'imitima yabo yose ubu, Et c'est tout ce que nous pouvons faire. kandi nibyo dushobora gukora. Et celui qui croit Umuntu yizera azobona ubwiza bw'Imana. Ukwizera ni intsinzi yanesheje isi, nk'uko biri muri Yohana 1:5. Ukwizera, mu kwizera ukuri ni intsinzi ku bitutsi byose, ni intsinzi ku bintu byose bitavuye ku Mana. Kandi ndabivuga mu by'ukuri irindi rimwe, a mu donné by'ukuri umwami yahaye mwene data Branham un appel, umuhamagaro, un envoi, ukurungikwa, un mandat. igikorwa. Et nous remercions le Seigneur. Turashimira umwami ku bw'ibyo. Et si je peux le dire, Nimba no bivuga uyu munsi toute humilité, mu guca bugufi kose, le même
Frère Branham uwo mwene data Branham nyene m'a répété yasubiriyemo que le Seigneur ibyo umwami yari yarambwiye igihe nari mpamagawe, et a confirmé yemeje le Seigneur ibyo umwami yambwiye itariki 2 z'ukwa kane mu 1962. Frères et sœurs, bene data nashiki banje, je peux aussi le dire. ndashobora nanje kubivuga Tu mfatiye appelles ku muhamagaro voix divine, no kukurungikwa n'Imana. j'ai le devoir Mfise igikorwa et la suprême responsabilité n'inshingano ziri hejuru cyane imbere y'Imana nzima, de proclamer la parole gutangaza ijambo en toute vérité. mu kuri kose, Et pour que tous les frères qui servent, kugira ngo bene data bose b'abakozi babimenye, aussi que Paul, qu'il sache aussi nka Pawulo bamenye yuko Pawulo ntiyari wenyine yavuga ubutumwa mu gihe ciwe. Yari afise abo bakorana benshi, yari afise Timoteyo, Tito, Filemo. et dans Romains chapitre 16, No mu Baroma 16 hari abantu benshi bakorana nawe bavugwayo, ainsi que dans d'autres. kandi no mu yindi mirongo myinshi. Mais ariko nta n'umwe collaborateurs mu bakorana nawe avaient yari afise urya muhamagaro nyene la même expérience. ngo abe agira imyimenyerezo y'indengakamere nk'iyo. Nta n'umwe muri bo yari yarabonye uriya muco w'indengakamere. Nta n'umwe yari yarumvise ijwi ryumvikana ry'umwami, ariko Ils avaient un appel, bari bafise umuhamagaro wo gutangaza ijambo uko Paul yarivuga. il en est de même. Ni nako bimeze uyu munsi. Pas un seul Nta n'umwe muri bene data bose dans tous les peuples, mu moko yose no mu ndimi zose, nta n'umwe yagize umwimenyerezo w'indengakamere utumbereye. pas un seul Nta n'umwe n'a pu dire jusqu'au jour gushika uyu munsi yashoboye kuvuga ngo ahajya nahajya ngo umwami yarambwiye, et m'a dit ngo ceci. yambwiye ibi ambwira n'ibi. Un seul. Nta n'umwe. Mais tout Ariko bene data bose maintenant, ubu le même droit, ahubwo ariko bafise uburenganzira, bafise rya jambo nyene, le même message. bafise ubwo butumwa nyene bwo kujana. Kandi bene data bashiki banje, Si certains nk'uko atagukekeranya ko umwami appelés yampamagaye forte mu ijwi ry'inkomezi ngo mukozi wanje soma de Timothée, Timoteyo wa 2 igice ca 4, c'est adressé à toi. ndiko bibwira wewe. Bene data bashiki banje, ntimushobora kwiyumvisha ico ivyo bisiguye. Là, dans 2 Timothée, chapitre Hariya muri Timoteyo wa 2 igice ca 4 haranditswe ku murongo wa mbere ngo ndakwiyandikiriza imbere y'inyonga z'Imana et du Christ Jésus, n'iza Kristo Yesu azocira urubanza abapfuye. Vuga ijambo mu bihe byose byiza n'ibibi, kuko benshi bazoza et exposeront bagaragaze doctrine. inyigisho z'izindi. Été directement engagé par Dieu. Jewe nashizemwo bitumbereye n'Imana ngo mvuge gusa ijambo. De même, frère, Uko nyene muri data Branham nawe yari agenewe à emmagasiner la nourriture kuziganya ibifungurwa byo mu buryo bw'imwemu muri ubwo de butumwa. la même manière que le Seigneur. Kandi uko nyene niko umwami yambwiye, Mon serviteur ambwira ngo mukozi wanje est établi nagushizeho Matthieu 24, nk'uko bihuye muri Matayo 24:45 gushaka 47, distribué kugira ngo ugabure ibyo kurya byo mu buryo bw'imwemu mu gihe gikwiye. aucun frère, Nta mwene data n'umwe hano ku isi ashobora kubivuga, mais tous les frères ariko bene data bose redistribuent barashobora gusubira kugabura bagatanga ibyo bifungurwa nyine, kuko les reçus du Seigneur. jewe nabihawe n'umwami biciye kuri mwene data Branham. Uko kiriya gihe kera abantu ba kera
baronka par le ministère biciye ku bukozi bw'intumwa Pawulo bakaronka ibyo bakwiye gusubira gutanga bagatangaza. dans notre Uko nyene no mu gihe cacu avons reçu par le ministère twaronse biciye mu mukozi wa Menedata Branham ibyo nous devons dutegerezwa gutanga, kandi igikorwa canje transmettre ni ico gutanga tous les frères nka Benedata bose misi yose ce que le Seigneur ibyo umwami yaduhaye. Dieu Imana ihezagire Benedata bose b'abakozi mu ndimi zose mu moko yose, amen. et puisse le Seigneur Kandi umwami ashobore gukora puissamment mu bushobozi mu gihe gito, et mener son œuvre de aheraheze igikorwa ciwe cyo gucungura, ageze et revenir kugeraheze agaruke kuturondera adutware mu rugo. je conclurai Noheraheza avec les paroles hamwe n'amajambo ayo navuze lorsque igihe j'ai commencé nari ntanguye à accomplir le gukora igikorwa mu 1966. Nti mwami nkunda, nzogenda mu gisagara no mu kindi, proclamerai ta parole. nzovuga ijambo ryawe, Je vais retransmettre et ngiye gutanga subire ngabure ibifungurwa, ariko ndafise ico shaka gusaba, tous ceux nuko abo bose bumvirije ijambo ryawe mu kanwa kanje et part à bagire umugabane mwizamurwa, bazobe biteguye igihe uzogaruka. Muhezagirwe, amen. Mu mugisha w'Imana ishobora byose, le Saint. mu izina ryera rya Yesu, haleluya, amen, Amen. amen. Porté sur les ailes d'aigle, sur la mer mugissante de ce temps. Porté sur les ailes d'aigle, jusque dans l'éternité. Au-delà des montagnes, au-delà des vallées et des plaines, toujours plus haut vers les hauteurs célestes. Les ailes qui me portent sont puissantes, les ailes sur lesquelles je me tiens. Et sous les mêmes ailes, comme je me repose merveilleusement. Là se trouve mon refuge. Ma maison forte et sûre. L'ennemi peut tourner autour de moi et viser et espionner comme il veut. Les ailes qui me couvrent sont puissantes. Et sous tes ailes, le calme règne. Amen. Oui, protégé sous les ailes et gardé sous les ailes. Cela donne un repos bienheureux. Cela donne un voyage heureux. Cela donne une assurance lors des pèlerinages changeants. Car sous les ailes, il y a la paix. Et sous des ailes, la puissance. Amen. Amen.